akazina kanje nitwa Liliane. Ndishimye ko nabyitabiriye no munsi, ndishimiye ko nitabiriye uru rubanza no munsi. Nibaza ko ari iteka kubona abarundi dushobora guhura tukitabira nk'ibintu nk'ibi, abarundi tukabonana tugahura turi benshi tukitabira vraiment independante, babikeneye ko duhura twese. Nabonye ngwaruka abana bari benshi cyane muri kuraraba ubona icyo babyungutsemo kuko si kenshi cyane rwose tugira chance yo guhura, tugahura abantu bakava ama state menshi, tugahura tukabonana kuko vraiment hari abana bakuriye ngaha batazi icyo ari cyo independence, mugabo no musaba abavyeyi bashoboye kuronka occasion yuko bashobora kumenya icyo independence y'Uburundi kimaze. Bivanye n'uko wabibonye niyo mpano ushobora gutanga wabitunganya, hari icyo wagaye mubona kugira ngo bibe byiza kurusha. Nibaza yuko twoshobora kuza turahura twagira diaspora Burundi twese tugahana imico y'ikirundi. Ku izina nitwa Etienne Ntahoturi, benshi bazi ku izina rya Beethoven. Ribaye rya mbere nza mu biro nk'ibi, nasanze ari ibirori byiza cyane, twashoboye guhuriraho n'abandi bantu bavuye mu mastate atandukanye baje guhimbaza uno munsi mukuru, kandi wabaye umunsi mukuru mwiza cyane, aho twibutse uburyo Uburundi bwaronse independence, hanyuma duhabwa n'impanuro zitandukanye uburyo dukwiye kumenya abo turibo n'uburyo twoshobora niba twoshobora gukora kugira ngo duteze imbere Uburundi n'abarundi. Nivyo wabaye umunsi mwiza cyane. Okay, ku barundi batahageze cyane cyane nk'ugwaruka n'ikihe kintu wababwira? Ni by'ukuri abarundi batashitse cyane cyane nk'ugwaruka bahomvye, abatashoboye kuza bahomvye uko abahishikiye bakumva no kubona ibyahabereye, hari ikintu kinini bahungukiye. Rero nagomba gutera kwibutsa ugwaruka cyane cyane ko igihe bo kumva hari ibirori nk'ibi ko bashobora kubyitaho bakaza kuraba ibihavugirwa n'ibirori uko bimeze, kuko nibidufasha kugira ngo dushobore kwiyubaka no kubaka ibishobora kudufasha no guteza imbere abarundi bari hano n'abari mu bihugu byacu. Njye navutse nitwa Butoyi Methode, haheze imyaka myinshi nabona isinzi ry'abarundi aho bakoraniye, ingene batamba, ingoma zavuze, abakobwa batambye, ni ibintu bishimishije cyane. Twaririmbye na hymne national y'Uburundi, byari biryoshe cyane, ni ibintu bihimbaje cyane. Nk'umuntu umaze imyaka myinshi muri Amerika, ikintu cy'uno munsi cyabaye wabonye n'ahantu ariko bakoze kikubwira iki, kikwibutsa iki? Binyereka yuko aha muri Amerika hariko haraba ihindurwa ry'imico, kandi abarundi bariko bariga uburyo bwo gushira hamwe. Twashimye ngene batwakiriye, hama twakengurutse kandi integuro y'urubanza, ibintu byose muri rusange twabikengurutse. Novuga yuko iciza nuko abantu baje bava mu hinga ari benshi, twahuye turi igihugu, kandi ibirori nkabona byagenze neza. Ingoma ababigeme bakoze kwa gikomeye. Muri rusangi uko iminsi igenda, ikintu kigitangura haba icyo bita amelioration, urabandanya ukigaruka neza. No munsi bisa neza cyane kuko urabona twari dufise imigwi itandukanye n'ingene ibintu bitunganijwe, ariko urumva ni kubera ko ari irigize kabiri. Muri bukaye ko ku mwaka twari muri Phoenix, urumva rero ni ibintu novuga yuko bidasanzwe, ariko ni kubera ko nko ku mwaka uza nk'ubu tuzobikora neza kurusha, kuko abarundi bazo bariko barabimenya. Ku mwaka uza abarundi bo muri Texas benshi ntibaje, ariko urabona turi wabo
abo muri Phoenix baje ni benshi, Georgia ni benshi, Houston, Atlanta n'ahandi henshi hatandukanye. Urumva uko iminsi igenda niko abantu babimenyera kugeza aho tuzotinda tugakora ikintu kimwe tugahura ku by'ukuri. Iyi sare ni nto cyane, nibaza yuko ngira ni kubera barihishije amafaranga, muri yuko muri Phoenix atamahera twarihishije ariko icyo nacyo abantu cyabakaze barisha amafaranga muri Arizona muri Arizona abantu binjiye ku buntu kuko turafise community itanga cyane. Abantu banyoye inzoga ku buntu, amazi ku buntu, umuziki ku buntu, urumva bitandukanye cyane, ariko ni n'ingendo nziza. Ni vyiza ko Barundi bavana no kumenyera ivya gusa kuko bitera ubwenge buke. Rero ni vyiza ko bijukira guterera kuko hakora uburyo bwinshi, amadora 10 si menshi ku muntu agomba gushigikira. Nabishimye, nibaza ko no ku mwaka uza tuzobikorera ko kugira natwe tubitunganye nk'ubu buryo nk'uko nye twabikoze.